Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Abaramukije nshuti bene data, muri kumwe na mwene So Ntakarutimana Eric mu kiganiro cya SAVEUR divine. Turashimiye Imana mushobora byose, tugiriye neza, tuzigama, ikabiduhaye umwanya kugira ngo tuvuge ijambo ryayo. Imana yacu nishimwe. Turashimiye bene data dukorana ibikorwa by'Imana bariko baravuga kuri iri jambo ryo kwihangana. N'iri jambo tuzomara indwi yose tuvugana ko n'abandi bakozi b'Imana batandukanye dukorana ibikorwa by'Imana, turiko tuganira kuri iri jambo ryo kwihangana. Mwene data, kwihangana ni ikintu gikomeye cyane, kwihanganira ibikugerageza kandi bitabuze. Imana idufashe. Rero dusoma amajambo dusanga mu gitabo Yakobo yanditse igice cya mbere ku murongo wa 12, avuga ngo hahirwa umuntu yihanganira imugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Imana yacu nishimwe. Bene data, muri no rugendo turimwo, urugendo ruja mu ijuru ntabwo goroshe. Duhura n'imitego, duhura n'ibitugora byinshi, kuko dufise umugwanizi, dufise umuntu atifuza, dufise utifuza ko tuja muri iryo juru. Uwo nawe ni Satani. Satani ntabwo anezerwa ko tuja muri iryo juru, kuko niyo yakorotse ava, yarabonye ibyiza biriyo. Rero umwana w'umuntu ariko aragwana agerageza uburyo bwose kugira ngo yitunganye, yezwe, kugira ngo azoshobore gushika muri iryo juru. Satani ntabwo bimunezera, agerageza rero uburyo bwose kutugwanya. Rero muri uko kutugwanya aca mu dukorana, aca mu babanyi, aca mu bavukanyi, aca mu bavyeyi, aca mu bibondo vyacu, aca aho hose hashoboka. Ni umunyamayeri, arahaca kugira ngo bikunde dushobora kwihebura, ntitubandanye urugendo. Rero tubonye ngaha aya majambo Yakobo yanditse ikete yandikira ishengero abizeye umwami Yesu, abasaba kwihangana, ababwira ati naho bigoye, naho muriko muca mu bibazo, naho muriko murahamwa, naho batabakunda, naho batabemera, naho ivyo muvuga batavyemera, naho babagwanya, ndabasaba ko mwihangana. Haleluya. Aravuga ngo hahiga umuntu yihanganira ibimugerageza. Ibitugerageza bene data bisaba ko tuvyihanganira. Ugutsinda ivyo bikugerageza nta handi hari intsinzi atari ukuvyihanganira. Urihangana ukavyirengagiza, ukitwa ngo utabibona, naho biza nk'ibintu biteye ubwoba ugafuka mugasenga kugira ngo Imana iguhe inkomezi, igushoboze kwihangana. Imana idufashe cyane. Ngo kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo. Hari igitsibo c'ubugingo tuzohabwa abihanganye, kuko uko kwihangana kwacu haragera igihe ngo turama. Haleluya. Haragera igihe turama tukemegwa, Imana ikatwishimira, hanyuma hazogera igihe ngo iduhe igitsibo c'ubugingo, ngo ico Imana yasezeraniye abayikunda. Ivyo Imana yarabisezeranye ko izotanga ibitsibo. Hari ibitsibo tuzokwambika nitwava muri nosi, tuzogira Imana izogira iti kaze mwana wanje, warakoze kwihangana. Wihanganiye ubusuma, wihanganiye ubusambanyi, wihanganiye akaboregwe, wihanganiye ibyakugerageza ni byinshi, ariko waravyihanganiye. Hari bitugerageza muri societe
aho umuntu abaye ugasanga mu kazi akora hari ibiturire, hari ibiturire, amasinyatiri abayashira ko harinze gutanga ibiturire, ugasanga aho umuntu akorera hariho ibimugerageza biza mu buryo butandukanye, mu makoresha biwe bagerageza kumugerageza mu busambanyi n'ibindi, ivyo ukavyihanganira. Hari ivyo bishika umudandaza akihangana, abandi bakaduza ibiciro, bakazirika iminzane n'ibindi, ariko wewe nkuko wakijijwe ukavyihanganira, ukagumiza kuri irya beyizwi cyangwa umunzane ukawushira ku rutonde rwiza. Mwene data, ivyo vyose nta kintu na kimwe Imana itabona kandi nta na kimwe itandika, ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo abihangana ivyo bitugerageza, abihangana ivyo bibagerageza bazohabwa igitsibo ic'Imana yasezeraniye abayikunda. Imana yacu nishimwe cyane, haleluya. Hari indi jambo riri mu Baheburayo igice c'10 umurongo wa 36 rivuga ngo nuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba mubone guhabwa ivyasezeranwe. Imana ishimwe. Dukwiye kwihangana kugira ngo nitwamara gukora ivy'Imana igomba duhabwe ivyasezeranwe. Hari ivy'Imana tugomba ko muri uko kwihangana hari abazokubona ingene wihanganye, bibatere gukizwa, bibatere gusenga, bibatere kurondera iyo Mana wizeye, bivanye n'ingene wihanganye, bivanye n'inyifato uri kurifata. Mwene data, bisaba ko tuba amatara. Haleluya. Twakira bari mu mwiza, twakire abo bantu turi kumwe, tubabere ivyamwa vyiza kugira ngo nabo bashobore kuza kuri uwo mwami. Babonye kwihangana kwacu, nabo bazoshobora kwizera uwo mwami twizeye, hanyuma bamwakire, ababere umwami n'umukiza nkuko natwe yatubereye umwami n'umukiza, nkuko yadutabaye, nkuko yadukijije, nkuko twamubonye muri vyinshi, kuko twamubonye mu miryango yacu, kuko twabonye akora ibitangaza mu ngo zacu, kuko twabonye akora ibitangaza mu buzi bwacu. Uwo mwami umwizeye ntabwo azokubwira maramara. Haleluya. Hari indi jambo riri mu Baheburayo nyene igice ca 10 umurongo wa 38 havuga ngo ariko umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera, ngo nayo niyo njorora ntazohimbara umutima wanje. Imana idufashe cyane, Imana iturinde kwiyonjora. Bene data, iri jambo ryo kwihangana si iry'umunsi umwe, si iryo kwihangana umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri cyangwa iminsi 3, oya, ni iry'ubuzima bwa minsi yose. Ni ubuzima tubamwo, tukaba mu buzima bwo kwihangana, tukaba mu buzima bwo kubandanira kwezwa kugira ngo dushobore guhabwa ico gitsibo Imana yasezeranye. Imana ishimwe cyane. Aha rero dusomye ijambo rivuga ngo ariko umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Twizere ico gitsibo Imana yasezeranye, twizere iryo juru. Bene data, rirahari. Haleluya. Yesu yavuze ngo ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho nzoba ari bariho namwe muzoba. Wiya batari hariho ngo ndabibabwiye. Amajambo Yesu Kristo yavuze ari byanditswe muri igitabo ca Bibiliya, ntabwo ari bitito, ntabwo ari bikubesha, ntabwo ari migani, oya, n'amajambo y'ukuri, kandi ni ijambo y'ukuri rikwiye kwizegwa kugira ngo bene data dushobore gushika aho twasezeraniwe. Harahari kuko umuntu yapfuye arimuka, impwemu tuvugisha izoja kwa data kuko niwe yiduhaye. Imana ishimwe cyane. Rero ngaho ijambo rivuze ngo ariko umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera, ngo naho niyo njorora ntazohimbara umutima wanje. Haleluya. Iyo umuntu adahimbaye umutima w'Imana aba yagiye kure yayo, aba yagiye mu kindi kibanza Imana itamuhimbarirwa. Ariko dusabwa ngo turushirize kwihangana, twihangane ibitugerageza. Mwene data, wihangane aho ku kazi ukora, wihangane muri business yawe, wihangane mu muryango wawe, wihangane mu rugo rwawe, wihangane, wihanganira umufasha wawe, wihanganira ibibondo vyawe, wihanganira abakoresha bawe, wihangane muri byose, kuko niwamara kurama uzohabwa igitsibo ico Imana yasezerana abayikunda. Imana ibahezagire kandi ishimwe cyane. Abumvise iri jambo ry'Imana rihagira ico bibafashije, Imana ibahezagire kandi bashoboze kwihangana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ishimwe.